rero razi nzoguma ndagutikura nzoguma ndagutikura here kugorana no kuyerera. Ndakwifurije kugera kure, bandanye wubaha abavyeyi bakuru bawe, urabizi ko waraje hamwe hamwe uzuragaya ntubuhoho rero wibonye ubugabo sigavuga ngo muhagarara kw'isunzu iyo ngeso uyihagarike, ibintu vyo kuzuragayana oya si vyiza. Hama ibintu vyo gusenga musubire mu vyijukiro, urabizi ko we bahatswe kugukuramwo muri zo, bandanya rero musenga hama ikintu ushaka ukigereko, ivyo nkwifurije kugera kure cane. Joyeux anniversaire. Merci. Ndaduhera. Ndakwifurije isabukuru nziza. Ako nanje nibwira kuko mutambwiye félicitations. Oui. Nese je navyaye. Joyeux anniversaire mon fils. Congratulations. Okay. Thank you. Urumva nyene Imana ishimwe kubw'uyu munsi wakuja imyaka 11. Ndibuka umunsi wavuka hari Lent. Kandi nejo ni Lendi nyene. Hari Lendi mu gatondo, narashije isombe mu gatondo, indaho kiramfata hama catazirya mpeje kuvyara, umva narakunya naho wari uremereye narakunyarukije, urumva yari tic-tac. Nico gituma rero n'uwo munsi kuri surprise yawe isombe nazitetse. Okay. Hama ndakwipfurije kuramba, ndakwipfurije gutera imbere cyane, ariko uzurereka kungora, uri mu bantu bangora. Rero be strong nk'umuntu w'umugabo ufunguza ubwana, ndazi ko atana ubwana bwinshi ufise. Hama ijoro n'umurango turagusengera, jewe na mama wawe na bene wanyu baragusengera, n'amapengu hari yaragusengera. Tirawe yarabivuze menshi ko yariko aragusengera. Turasenga kugira ngo ukurire mu buntu bwayo, turasenga kugira ngo ukure ufise iryandero nyine ufise, ntunahinduke. Turabizi yuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi ko birahenda abana, ariko turazi yuko urindiwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nka jewe papa wawe nasenze nizeye menye kuvuye ku mana, sanga utandukanye cane nabwo bwana, nkunda cane ngene urikiye abandi birabamwo, muri muvi ntaho bushika wewe utarimwo, buri munsi mvyutse namashima Imana ku mpano y'igitangazo yampaye tubana. Fise Imana, fise umuzigamye, mpande zose nk'igice n'urukundo.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen, amen. Amen. Eh, Nini sinapuma ngaho habo kwitara. Nisinazi ngaho impande yawe. None ko turiko turamubona kandi ari we mwene ntoyi Isi niwe main fete. yari yakunze neza cyane. Amen. Kumwenyura. Okay, today tuvuge mu ruhe rurimi se ko nisimba icyongereza gusa. Oya nisi Kifaransa. Ah. Chongereza ni ara. So turaryohewe kuri uno munsi kuri izina uno munsi w'iteka. Abagiye kwanza bagukomera amashi. Turaryohewe kuri uno munsi w'amavuka yawe. Turaryohewe cyane bimwe bivuye ku mutima nawe kugiye kuva mu gatondo kuva kanya menya kugere ko turaryohewe cyane ku bwawe. We are so happy kandi tuzokoma tukuryoherera ibihe byose. Arabitse ko genda gufata nk'umuntu akuze naho mwene data ngaha nuriya babona mengo uracari igipeti. Jemba mbona mengo uri umuntu w'umugabo uri umuntu akuze. Rero kugufata nk'umuntu akuze ni kukwereka yuko uri umuhungu utigerwa mutoya. Ufise responsibility nyinshi imbere yawe. Burya naho mwene data ngaha ari wari imfura ariko wowe nk'umuntu w'umugabo uri imfura. Iminsi yose umuhungu yama ari wafise ijambo. Umunsi vyoshika twe ntituba duhari hakagira umuntu agira ikibazo ngaho we niwe woseruka kugira ngo uvuga uti habaye iki je turi commande. Rero be strong nk'umuntu w'umugabo ufunguza ubwana ndazi ko atana ubwana bwinshi ufise. Hama ijoro n'umurango turagusengera jewe na mama wawe na bene wanyu baragusengera n'amapengu hari yaragusengera. Tira we yarabivuze nece ko yariko aragusengera. Turasenga kugira ngo ukurire mu buntu bwayo. Turasenga kugira ngo ukure ufise iryandero nyine ufise. Ntunahinduke. Turabizi yuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi ko birahenda abana ariko we turazi yuko urindiwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Rero nka jewe papa wawe ndaryohewe cyane. Nyimba hari abantu bandyohera ni wewe. Urandyohera cyane kubera ko wamukeneye kumenya utuntu twinshi, wamukeneye kumenya akazi bagakora gute, wamubaza ibibazo naho bijya ibibazo bidutera stress bamwe hariya. Ariko turaryoherwa turumva ati wow arashaka kumenya, arashaka kushika ku kintu kinini. Mama we sinzi ko amaze gushingira intahe uyu munsi nyine byagenze kugira umunsi wo kwibaruka niwe afise byinshi byo yovuga. Je yarabimbwiye ngira n'abamaze kubikubwira ariko inda yawe yari remereye gusumba inda y'umwene data tutarabona isura yiwe twiteze. Waramuremereye cyane kandi byari bihe bitoroshe sinzi ko amaze gushingira intahe. Hampandi yuko hari hasi kari akabebe gatoyi konze gose k'ibiro 2 yabibwiye ikiro kimwe ariko wowe wari uremereye cyane. Rero uri mu mateka mu muryango wacu dufise ufise n'impano nyinshi. Uri umunyempano twege gusa tugukunda n'abariko baradukurikirana hariya abafana bawe. Kensanze ndagufana ku kuntu iyo witumye ikintu gikora neza kandi ukagikora utadidinga. Rero uyu mwaka ugiye gutangura bya bintu byose ziko nakwemereye ibiguha. Ndabivuga ibyo ntukomena amashi. Ibaze ko atakunyamaje. Nzera kuri bya bintu ukunda cyane. Kindi ukunda cyane. Oya be. Ndamake nyene. Oya. Yego. Oya egiki. Kiyana makamo kumwe mukobwa. Arumva rero CEO aratse kuduhera kuri kijya ntacyo tuzora kuri kindi ushaka bukebuka. Ariko ibindi byose Imana ibane nawe mu mashure. Mashure turakwizeye turazi yuko utari muri babandi baguma baduhura. Uraduhura? Yeah. Okay.
twiteze ko tuzotunezereza amashure natwe tuzogerageza kukubera abavyeyi beza hama ijambo rikurikira mama wawe niwe rifise Janete no baza kuvuga. tugenda turavuga uko nyene twicara Okay. Joyeux anniversaire. Ko. Ndeduhera. Ndakwifurije isabukuru nziza. Ako nanje nibwira kuko mutambwiye felicitation. Nese je navyaye. joyeux anniversaire cher mon fils Congratulations. Thank you. Urumva nyene Imana ishimwe kubw'uyu munsi wakugira imyaka 11. Ndibuka umunsi wavuka hari Lent. Kandi nejo ni Lendi nyene. Hari Lendi mu gatondo narashije isombe mu gatondo indaho kiramfata hama cyatazijya mpeje kubyara umva narakunya naho wari uremereye narakunyarukije urumva yari TikTok nico gituma rero n'uwo munsi kuri surprise yawe isombe naziteze okay hamara ndakwipfurije kuramba ndakwipfurije gutera imbere cyane akuzurereka kungora uri mu bantu bangora bizi uravurugana cyane ariko ndakunda ukuntu ukundana ndakunda ukuntu ukunda Imana ukunda abo muvukana ukunda abantu bose zo kwa muko hama utembere cyane hanyuma ndaza kubikubwira turi babiri hama joyeux anniversaire na Jeo kubera urumva wowe nturimo tubwire iby'iwawe ni tutera iby'iwawe ubishiramwo tuko tubwira nisi Josh wewe kubishiramo gute ahagibona ariko fanira vi okay sawa Joshua ni happy birthday to you mon fils ndagukunda cyane ndibuka ko menye ko bisinda yawe ndagumye nsinga na mama ndagusabye nzovya umuhungu Imana kirakuma naragiye kubona Imana nyishuye nkabyara umuhungu nawe rero yari wewe ntuzomara amaze amasengesho nasenze Imana mvuga ati Imana ndakwinginze mu muhungu ntuzotume nicuza mu buzima kandi noneho ntushobora gutuma nicuza mu izina rya Yesu to fire ndakunezerewe I love you so much for it nshaka kubira Imana ishimwe Amen. kumenya impemu zazo gushika ndarushi wewe cyane umugire mu None jewe. ngo tunyarutse akishu ataruha yasa katike kengere kuryamira Happy birthday. thank you My brother. I'm forgiving. mvuga ibyo nyine ndakora muzobanda imukabira Je rero razi nzoguma ndagutikura. Nzoguma ndagutikura here kugorana no kwirera manyine. Gusa ndashima Imana kwa yadushikanye kuri no musikiri muzima kuba wavutse hari abo mwapfukiye rimwe gusa atabashije kugera kuri no munsi hamisho ndakwifuriza ubandanye kurira mu buntu bw'Imana ubandanye twubaha nk'abasista bawe ubandanye wubaha abavyeyi ataruko niki ashataroko kweli nzokumamira ntawe Jezo kumamira nanka kwese nzogutikura weke simvugo no munsi ni uvuga tora vuga bukebuke vuga ibyo ushaka kumanda tumuntu nta no kumubwira happy birthday happy birthday nyonye n'urugo mune tumunwera turi bamwe mubwire murabire vuga jara ntede warabivuga Niriste cyose cyane yange nakimwe aragora nawe ugeni umuntu joyeux anniversaire Eunice
gusa prema byinshi prema wabivuze ndabuze ibyo mvuga Johewe kungora urumva hewe kungora prema aragera igihumburuka mu mutwe nkumva umenga no kuriranura no kuriranurira gusa prema ndagukunda urabizi ivyo yari yabigorotse biraheze ibivugira ibyo utaborose ndakwifurije kugera kure ubandanye wubaha abavyeyi bakuru bawe urabizi ko waraje hamwe hamwe uzuragaya ntubuhoho rero wibonye ubugabo usigaye ngo muhagarara kw'isunzu iyo ngeso uyihagarike ibintu vyo kuzuragayana oya si vyiza hama ibintu vyo gusenga musubire mu vyijukiro urabizi ko we bahatswe kugukuramwo muri zo bandanya rero musenga hama ikintu ushaka ukigereko ivyo nkwifurije kugera kure cane Hatigaza. Kurengera kwa mhija. mubwire isabukuru Eh, umushinga ko waraguheka. Yugwaye. Anamugiye. epoga Rero. Ariko Isabukuru nziza. mubwire isabukuru Tuwe telefone yacu rero. Wewe uri mu bintu. urumva rero nane na Diera ni banyamurage. Okay. Sasa igikurikira. Wewe nturimwo. DJ SF yavuze ngo Igikurikira rero reka tumuhe Joshua nawe n'umuntu w'umugabo imbere yuko akata cake agire agirisha tugiye nk'umuntu w'umugabo kandi nari nkeneye nari nkumbuye kumva ngene Merci kuba mwangiriye surprise Wow. hama ndabakunda cyane mwese Makofi kwa makofi. Thank you. Love you too. hama ikindi tujye gato rero ego kweli. Rero tugira ijambo rimwe turasijyaga. Babwiye ko dushobora. Ugareka reka n'impanuro zose baguhaye ugira icyo uzivuzeko. Ugira icyo uzivuzeko n'ibindi byose ugira icyo ubivuzeko. mwambwiye byose nabyumvise kandi ibyo ngira nzi ndabandanyirizako ikindi ndabakunda cyane Kitubwiye natwe turagukunda. Ambameko muramukomesha ni ijambo ryo ni ryahe. Waje? Okay, bwira abagukurikirana n'abakunzi bawe. abakunzi banje ndabakunda cyane amasezerano amajambo ya mukamayi Araryohewe. Uryohewe? Utambwiye merci ko nakubyaye. Erega hari abandi bavyeyi batwara inda bakaca bazikorora. merci kuba wabyaye n'uno munsi kandi Utunga vuga ijambo nk'umuntu w'umugabo atuje. Sawa. Vuga shamani. Yo bro. Vuga amani reka gusa. yagashwe Yash. Yo, ji. Wagwan. Vuga. Mugeretse gatacha kata. nyene merci kuba warambyaye hari abandi batatungana gusa Batagiriwe anniversaire bivuge manu binyarutse. ataronse akaryo ko kugira anniversaire mugaje mwabinkoreye thank you Kata keke tuye. Ariko ataravuga, arashimira sister wiwe. Abavuga intabashimira. mwese ndabakunda
barumye ntibanarira vraiment babwiye ko bakubaka ntibanarira sinzi bisa basobanuza ariko ntashobora kubabwira ko bakunda vraiment sima basimwigirisha mima gukunda Joshua wajije no kubabarira ya okay kata rero kata keke tule kata keke tuge kata keke tuge Joshua nisi muhindukize pe kata keke tuge ofisi imyaka
yo hari ukuntu umutima wanje wumva ugukunda bikanya nta cyane maze n'imitsi karanda hari ukundi nama numva kaje kanyongorera ati lavine yavuye kumana kane nzima bwira hajya bavuze ngo nzuma imyaka nuzo mparuruka uca intero ncika baravuze baravuga baraheba baraka mu mutima uzungurutse n'amatara yakacana atazima ndi umwana w'Imana kandi naje kugukunda uca ubyumva nawe kuri umukazana wayo nkunda ngene utambuka nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga cane cane ngene uteka nkunda ngene utwenga nkunda ngene utambuka nkunda cane 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 ngene usenga wewe urabarenze wawe sinihenze baraguha kaminuza wigishe gukunda nkunda ngene utwenga nkunda ngene usenga nkunda cane uko kuntu utigera ugira ubwoba nasenze nizeye menye kuvuye kumana sanga utandukanye cane cane nabwa bwana nkunda cane ngene uriki abandi birabamwo muri movie ntaho bushika wewe utarimwo buri munsi mvyuze namashima Imana ku mpano y'igitangazo yampaye tubana yamutuze cane kandi ntugire n'ubwoba ndagukunda cane kuguheba ntaho vyova bebe 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 zo kwama ndire